ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Horana amahoro. Bakristu mwese muryango w'Imana, kuri uyu munsi w'umukama wa gatanu wo mu mwaka, ijambo ry'Imana riratubwira ingene ba Izaya nk'abahanuzi batowe n'Imana mu bwuzure bwa kera, mu bwuzure bwa mbere. Rikongera rikatwereka ba Pawulo na ba Petero na bagenzi babo ingene batowe nabo na Yezu Kristu, na cane cane ingene baciye bihebera ubutumwa bari batorewe maze bagaheba vyose kugira ngo babandanye ubutumwa Imana yari yatumye umwana wayo kurangura kuri iyi si, ubutumwa bwo gukiza abantu b'iyi si. Imana ntiyatoye abahanuzi mu bwuzure bwa kera gusa, ntiyatoye abatumwa mu gihe ca Yezu. Imana yarabandanije iratora no ngaha iwacu mu Burundi ababandanya ubwo butumwa aribo basaseredoti. Kuri uyu munsi w'umukama rero, abepiskopi bacu bashimye kudushikiriza inyigisho itwibutsa ko tuteye ku mwaka wa yubile y'imyaka 100 abasaseredoti ba mbere b'abarundi b'imvukira batoranye iryo banga kandi bakarigendera. Badutumirira rero gukengurukira Imana ko yashimye natwe kudutoramwo abatumwa babandanya iryo banga ryo gukiza abantu. Abepiskopi bakadutumirira gusubira gutangarira iryo banga rihabwa abantu n'ahari bamagara make, ariko ari banga ryo gukiza abandi. Bakaboneraho rero kutwibutsa ici iryo banga ridutegereza twebwe abasaseredoti twese, maze ntibibagira no guheza ngo bibutse mwese abakristu uruhara rwanyu mu gusabira abasaseredoti, mu kubashigikira kugira ngo bashobore kurangura neza ibanga ryabo. Ngiyi inyigisho tuza kuronka duhejeje kumviriza ijambo ry'Imana ritegekanijwe. Muze rero twitegurire guhimbaza neza inkuka y'imisa mu kubanza gusaba ikigongwe Imana ku bubegito bwacu bwose. Ndirega ku Mana mushobora byose no kuri mwebwe bene wacu ko nacumuye cane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kibagirizo nategerezwa. Niko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigirankana. Nico gituma ntabaza Mariya muhimbazwa yamye ari mubikira n'abamarayika n'aberanda bose, na mwebwe bene wacu munsabire ku Mukama Imana yacu. Imana rugira byose nyene ikigongwe nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekurira icumuro vyacu byose dutoranye ubuzima bwayo bwamaho. Amen. Oh
imani ninazwe mw'ijuru. This is
dusabe. Turakuzambye Mukama kubw'ubuntu bwawe bw'intahengeshanya, kunda uzigame abasavyi bawe abo watoreye ibanga ry'ubusaseredoti n'igihugu cose wigaruriye, maze nk'uko atayandi mizero bafise atari inema yawe, abariko wama ubakingira iminsi yose. Tubisabije Yesu Kristo umwana wawe n'Umukama wacu, niwe Mana musange ubuzima n'ingoma, mumwe bwa mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya. Mu mwaka umwami Oziyasi yatanga, jewe nariboneye Umukama Imana avyagiye ku ntebe ihagurutse, umutamana wiwe wari ukuye mu gisengero, abaserafini bari bahagaze hejuru yiwe, barahanirana bavuga bati, Umukama Imana y'ingabo ni nyeranda, nyeranda, nyeranda. Ubu ninahazwa bwiwe bukwiye ku isi yose. Urwamo rwabo rwaranyiganyiza ibishimaryango, hanyuma igisengero kikuzura umwotsi. Nja rero mu byo kwiganyira nti, karabaye ndapfuye, ko amaso yanje yabonye umwami, Umukama Imana y'ingabo, kandi ndi umuntu w'akanwa kabi, nkaba mu gihugu c'abanyakabi. Umuserafini umwe arahaguruka aziyondi, afise ikaramu minwe, yokoje umunengo kw'ibuye ry'uruhimbi rw'Imana. Arinkoza ku munwa avuga ati, iri kara ko ryakoze ku munwa wawe, icyaha cyawe kirahanaguwe, akabi kawe karishyuwe. Ndaheza numva ijwi ry'Umukama rivuga riti, ninde nzorungika, ninde azotubera intumwa? Nanje nti, ndi hano ntuma. Iryo ni ijambo ry'Imana. ngira nkuririmbire Mukama imbere y'abamarayika. Nagushimagiza n'umutima wanje wose, nagucurarangira imbere y'izindi mana, ndapfukama nkakubita inkoro hasi, nerekeza ingoro yawe nyeranda. Ndashimagiza izina ryawe kubw'ubuntu bwawe n'ukuri kwawe, kuko waninaje ijambo ryawe, izina ryawe
ukarishira hejuru ya byose. Aho nagutabaza waranyishuye, waranyubahuye ukomeza umutima wanje. Abami bo kw'isi baragushimagiza Mukama, kuko bumvise amajambo avuye mu kanwa kawe. Barashimagiza inzira z'Umukama, kuko ubuninazwa bw'Umukama buhambaye. Ukuryo kwawe kurangiza Mukama, Umukama azontunganiriza. Mukama ubuntu bwawe n'ubw'imyaka yose, ntiwirengagize ibyahinguwe n'iminwe yawe. Ivyo dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abakorenti. Inshuti zanje, ndasubiye kubibutsa bene wacu ya nkuru nziza nabamenyesheje, ariyo mwakiriye mugahagararako, ari idahengeshanya kubakiza, nimwayigumya nk'uko nayibamenyesheje. Ahandi ho mwoba mwemereye ubusa. Nuko rero nabashikirije ubwa mbere ivyo nashikirijwe nanje, ko Kristu yapfiriye ibicumuro vyacu nk'uko vyari vyaranditswe, ko yabambwe hanyuma akazuka ku munsi ugira gatatu nk'uko vyari vyaranditswe, kandi ko yabonekeye Kefasi, hanyuma bamwe 12, akongera akabonekera hamwe bene wacu barenga 500. Muri bo abenshi baracariho n'ubu, ariko bamwe barapfuye. Hanyuma yabonekeye Yakobo, asubira abatumwa bose, maze hanyuma ya bose yarambonekeye nanje, nari meze nk'icubwa. Mbere jewe nduwanyuma mu batumwa, sinkwiye no kwita umutumwa, kuko nahamye Ekleziya y'Imana. Inema y'Imana niyo yangize ukondi, kandi inema nagiriwe ntiyamfuye kubusa, ariko naratamye kubarusha bose. Mbere si jewe mugabo, ni inema y'Imana iri muri jewe. Koko ari jewe, uko niko twama twigisha, uko niko mwemeye namwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Abasavyi bawe tuguteze
umukama yavuze ati nimunkurikire nzobagira abarovyi b'abantu. muhorane umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko yanditse Luka. Umunsi umwe Yesu yari akikijwe n'ishengero ribandana ngo ryumvirize ijambo ry'Imana. Nawe rero akaba ahagaze ku nkombe y'ikiyaga ca Genezareti. Abona rero amato abiri ari ku nkombe y'ikiyaga, abarovyi nabo bari bayavuyemwo ngo boze insenga zabo. Yurira rero muri bumwe, nabwo bwari ubwa Simoni. Yesu aramwinginga ngo asoze gatoya bave ku nkombe. Araheza yicara muri nyabwato, atangura kwigisha rya shengero. Ngo aheze kwigisha abwira Simoni ati giza rero hari amazi menshi, uheze urekurireyo urusenga urobe. Simoni amusubiza ati muhanye, twaraye turaroba ijoro ryose, turaheza ntacyo twafata. Mugabo ko bivuze hinge ntera urusenga. Ngo abigire bafata ifi sinzi, n'urusenga rwabo rutangura gusambuka. Bakura rero bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze kubafasha. Nabo baraza buzuza ya mato yompi, mbere ashaka no kwibira. Simoni Petero ngo abibone akubita ibifukamiro hasi imbere ya Yesu ati mukama nunje kure kuko ndi umunyakabi. Erega ubwoba bwari bwamutekeye nabo bari kumwe nyene kubera izo fi barovye. Eka na bene Zebede bagenzi ba Simoni, Yakobo na Yohani bari babufise. Ariko Yesu abwira Simoni ati gumye umutima, kuva ubu uzohora uroba abantu. Ngo bagarukane ubwato ku nkombe, baca basigaho vyose baramukurikira. Dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Inyigisho ishikirijwe n'abepiskopi Gatolika b'i Burundi yerekeye guhimbaza yubile y'imyaka 100 iheze abasaseredoti ba mbere b'Abarundi batiwe muri iryo banga. Nimwame mukenguruka kuko ari Imana ibashaka ko muri Kristo Yesu. Tubisoma mu ikete rya mbere Paulo yandikiye Timote. Basaseredoti dusangiye ibanga n'ubutumwa, bihebeye Imana, bakristo mwese, turabaramukije tubifuriza amahoro ya Kristo, we musaseredoti w'intahava. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 twarahimbaje mu kanyamuneza kenshi yubile y'imyaka 125 iheze inkuru nziza itanguye gusamirana ngahi wacu. Inyuma y'iyo myaka yose
turashobora kuvuga ko ekleziya ishashe mu Burundi igeze mu bigero, iramaze kwama ivyamwa vyinshi kandi vyiza. Muri ivyo vyamwa harimwo kimwe kidasanzwe kigaragaza by'ukuri ko tugeze ku ntambwe ishimishije y'ukwemera, n'abarundi batoranijwe ibanga ry'ubusaseredoti busuku. Tuzanywe rero no kubamenyesha ko muri uyu mwaka aho duhimbaza yubile y'imyaka 2025 y'ekleziya iri ku isi yose, ekleziya yo mu Burundi ihimbaza na yubile y'imyaka 100 iheze, hatiwe abasaseredoti babiri ba mbere b'abarundi, Patiri Patirisi Ntidendereza na Patiri Emili Ngendagende. Hari kwigenekerezo rya 19 Kigarama mu 1925. Iryo yatigwa ryabaye intangamarara y'abasaseredoti bandi bagiye barakurikira. Ubu tukaba tugeze ku gitigiri c'abasaseredoti baba 1300 begukiye amadiyoseze 8 ari mu Burundi, kandi bari ku butumwa, tudashizemwo abegukiye imiryango itandukanye y'abihebeye Imana. Abamaze kurenguka kudukandira ibukama nabo nyene si bake. Tubashikirije rero inyigisho kugira ngo tubamenyeshe, twongere tubatumirire gukengurukira Imana kuri iyo myaka 100 iheze tugabiwe abasaseredoti ba mbere. Tubahamagarire gutangarira ibanga ry'ubusaseredoti busuku mu muryango wa ekleziya, na cane cane aha mu gihugu cacu. Twiyibutse twebwe abasaseredoti iteka n'agaciro k'ibanga twatorewe. Tubatumirire mwese abakristu kwama mudusabira kandi mudushigikira. Ijambo rya mbere, gukenguruka ingabire y'abasaseredoti muri ekleziya y'i Burundi. Mu guhimbaza yubile y'imyaka 100 irangiye turonse abasaseredoti ba mbere b'abarundi, turashimira cyane Imana yatwimenyesheje ikongera igatora abo bavukanyi bacu twibuka ku buryo budasanzwe, ikabasangiza ku busaseredoti busuku bwa Yezu Kristu umwana wayo w'ikinege, kugira ngo babandanye ubutumwa bwamuzanye ku isi bwo kwimenyesha ukwiri n'ishaka ryayo ku bantu, bongere bahimbaza amabanga Kristu wenyene yaducunguriyemwo. Turashimira cyane abamisionari ba Afrika baje kudushikiriza ubwa mbere inkuru nziza bavuye mu bihugu vya kure bitandukanye. Mu mwitwarariko wabo w'uko ekleziya yoshinga imizi mu Burundi, barashize imbere ko hoboneka abasaseredoti b'imvukira begukiye ekleziya y'i Burundi nyene, hakurazwa ishinga no kurondera binjira mu muryango w'abamisionari. Ni muri iyo ntumbero bashimye gutanguza seminari ntoyi y'Imugera nk'ishure rya mbere ryisumbuye mu Burundi. Mu myaka yakurikiye barubatse amaseminari makuru y'Iburasira n'Ibujumbura kugira ngo abipfuza kuzoba abasaseredoti kandi babifitiye umuhamagaro bashobore kubyitegurira batarinze gutama baja muri Tanzania no mu Rwanda. Turashimira ku buryo bwiharije abo basaseredoti b'abarundi babaye imfura muri iryo banga, bumvise umuhamagaro w'umukama bagaheba byose kugira ngo bamubere abasuku. Gutyo ca kibazo abarundi bahora bibaza ngo mbega umurundi arashobora kuba umusaseredoti, kiba kiraronse inyishu yikwiye. Abavyeyi, inshuti n'abagenzi babo batababereye intambanyi muri iyo nzira bari bafashe, kumwe n'ababareze mu mashure bagiye baracamwo, nabo nyene niba bishimirwe cyane. N'ubu rero
tubandanya dukengurukira Imana ko iyo nzira abasaseredoti ba mbere b'abarundi baciye yatwereye. Uko imyaka yagiye irakurikirana harabonetse ababagwa mu ntege gushika n'ubu, mbere haraboneka n'abepiskopi b'abarundi bashingwa amadiyoseze. Biragaragaza ko ijambo ry'Imana ryabibwe ryashikiye mu ivu ryiza, riramera, rirakura, rirama ivyamwa vyiza. Ni ikimenyetso kandi c'uko ekleziya yagiye irashinga imizi gushika ishike mu bigero vyiza. Ntaworeka no gushimira Imana ko ekleziya yo mu Burundi itahengeshanije gukomeza imigenderanire myiza n'abamisiyonari bayitangiye, idasize inyuma no kunga ubucuti n'ayandi ma ekleziya yo muri Afrika no ku isi yose, gushikaho ubu natwe tuyarungikira abamisiyonari b'abarundi. Ijambo rya kabiri, gutangarira ibanga ry'ubusaseredoti muri ekleziya. Tumaze gukengurukira Imana ku nkuru nziza y'urukiza twamenyeshejwe, tukibutswa ko ibanga ry'abasaseredoti ari kimwe mu vyamwa bigaragaza ko ekleziya ishashe mu Burundi igeze mu bigero, ntitworeka kubibutsa iteka ry'ubusaseredoti, tubatumirira gutangarira ico ciza. Naho ababatijwe bose bafise iteka ryo gusangira ubusaseredoti na Yezu Kristu nk'uko tubisanga mu nyigisho za Vatikano ya kabiri, abatiwe mu ibanga ry'ubusaseredoti busuku barafise akaranga n'ikibanza bisangije kandi ntasubirizwa. Tutarinze kuvuga ido n'ido ubutumwa bajejwe muri ekleziya, kuko tuzobifatira umwanya ukwiye mu nyigisho zo hanyuma, abasaseredoti basuku ni karahara mu ruganda ntibacura. Uko bari mu mico itatu, abasaseredoti, abapatiri n'abadiyakoni, batoranye ubuzima n'ubutumwa buhambaye kandi ntasubirizwa muri ekleziya no mu buzima bw'abantu bwa misi yose. Ni Imana yonyene ibitorera mu miryango y'abemera ngo ibatume kuyikorera muri ekleziya, bagafasha Yezu Kristu gucungura abantu n'isi kugira ngo bashobore kuyiha ininahazwa n'ishimagizwa biyikwiye. Kubw'isakaramento ry'ubusaseredoti baronse, byabafatanije ku buryo budasanzwe na Kristu we musaseredoti mukuru n'umutwe wa ekleziya, kumwe n'ubutumwa bahamagariwe kurangura. Abepiskopi n'abapatiri bemeye guheba byose ku bwa Kristu no ku bw'inkuru nziza. Kubw'ibisabisho byabo na cane cane inkuka ya misa bahereza ku bwabo no ku bwa bene wabo, baradukandira ibukama, tukaharonkera inema n'imihezagiro bitagira uko bingana. Nibo kandi bashinzwe kudufasha gukirurutsa imitima yacu tuyerekeza ku Mukama, bakadushikiriza ikigongwe c'Imana, bakadusubiza mu bunywanyi nayo be na bene wacu. N'abavyeyi bemanga urukundo rw'Imana, bakungira ubumwe abantu bose kugira ngo bagaragaze umuvukano hagati yabo. Uwo mwitwarariko wabo warigaragaje cane cane mu bihe bigoye Uburundi bwagiye buracamwo, naho hatabuze uwoba yarahemutse kwibanga. Ibigo by'abasaseredoti n'abihebeye Imana nivyo byabo buhungiro bw'abantu b'ubwoko bwose, gushika naho hari abasaseredoti bapfuye bazira ibanga n'ubutumwa bwabo kuko banse guhemuka. Ijambo rya gatatu, ibyo twega abasaseredoti twiyibutsa muri uyu mwaka wa yubile. Basaseredoti dusangiye ibanga n'ubutumwa. Ibanga ry'ubusaseredoti busuku ryamye rigoye. Ubuho hari ibintu byinshi birigeramiye bishobora no kurifutanya.
erega dutwaye itunga mu nzabya z'ibumba. Muri uyu mwaka wa yubile turahamagariwe kwama tuzirikana twongera turimbura iteka twatewe n'ibanga twatoranijwe n'Imana. Kukaba nkako ntawe utegwa iteka ngo aritekere mu byatsi. Nitwame twigana Kristo we musaseredoti mukuru mu buzima bwacu no mu kurangurana umwete n'ubwira ubutumwa dushinzwe. Nituburangurane umutima w'urukundo gwitangira abandi rudacagura, tutarondera impembo, tutadebukirwa kubera uburuhe canke abatadutahura. Twigana Yezu wenyene ubwiwe yaje gukora n'ukwitanga ngo abantu baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Niwe azoturonsa impera ibereye mu bwami bw'ijuru. Nk'uko ibanga n'ubutumwa twatorewe bidusaba kuba beranda nk'uko Data wo mw'ijuru ari mweranda, kugira ngo dushobore gutagatifuza igihugu c'Imana, turahamagariwe kwigenza neza, tukama twicisha bugufi, tukarondera kubera urumuri n'akarorero keza abo dushinzwe gusukurira n'abantu bose, mu kwitwararika kubungira ubumwe mu butandukane bwabo. Twame twiyubara kugira ntihagire abo dutirimutsa na cane cane abato bato. Ni naho urwaruka ruzotubonamwo ako karorero keza karutuma nago rwifuza kuba abasaseredoti no kwihebera Imana. Iminsi yose na hose nitwemere kugenzwa na mutima mweranda, we atwunganira mu magara make yacu. Twame twibuka zandagano twaraganira umukama mu kwatirwa mw'ibanga ry'ubusaseredoti. Twame duhanurana kivandimwe, dushira imbere ukuja inama n'ingingo n'abo tujejwe gusukurira. Nitwame kandi turondera gukurikiza akarorero keza abasaseredoti imfura zacu baduhaye mu kuba abatumwa babushitse ba Yezu. Turakwiye kandi kwiyumva muri uyu mwaka wa yubile y'ubusaseredoti ni yacu, ikaba ihuriranye na yubile y'imyaka 2025 y'Ekleziya y'isi yose. Tuzokwitabane umwete inyigisho n'amahwaniro bizotunganywa ku rwego rw'amadiyoseze no ku rwego rw'Ekleziya ishashe mu Burundi, kugira ngo twinagure tubonereho no kunagura umuryango w'Ekleziya. Ijambo rya kane, ibyo dusaba abakristu muri uyu mwaka wa yubile. Nk'uko twebwe abasaseredoti basuku duhejeje kwiyibutsa ibidufasha kwama tubereye iteka n'ibanga twahamagariwe mu kubaho no mu kurangura neza ubutumwa bujanye n'iryo banga, niko na mwebwe abakristu twashaka kuyibutsa ibyo musabwa bijanye n'iryo banga. Murabizi abasaseredoti basuku tuvuka mu miryango yanyu, kandi dusangiye batisimu imwe yatugize ingingo z'umubiri wa Kristo. Turiho ku neza yanyu kugira ngo twame tubashikiriza ibyiza umukama ducishako. Twoshima rero mubitegereye, mukatwubahiriza muri iryo banga, mukatugamburukira nk'abavyeyi b'imitima yanyu, mugakunda kuja inama n'ingingo mu biteza imbere umuryango w'Ekleziya. Turabatumiriye kandi kwitwararika kuronsa uwo muryango uburyo ukeneye mu kurangura ubutumwa bwawo, harimwo no gutunga abasaseredoti basuku nk'uko itegeko ry'Ekleziya mu ngingo y'amajana 222 ibitegekanye ikabisaba. Niko mu bihe bya none turumva hirya no hino bivugwa bityoza iteka ry'abasaseredoti. Tubatumirira kwama mudusabira, ntimutinye kuduhanura no kudukebura igihe cyose bikenewe. Iyo hari umusaseredoti atosekaje iryo banga,
agahombo ntikaba kuri we gusa, kaba no ku muryango wose w'Ekleziya. Uko tubatumirira kwitwararika ineza y'abasaseredoti, niko kandi tubibutsa ngo ntimudohoke gusaba umukama ngo yame yitorera abo atuma mu murima wiwe w'Ekleziya. Naho igitigiri c'abasaseredoti kavukire ciyongereye ku rugero rushimishije, baracari bake ugereranije n'umurindi w'igwirirana ryabo bashinzwe gusukurira. Ntimwigere rero mutezura gusabira urwaruka ruri mu maseminari matonya n'amakuru, mutibagiye abari mu migwi yitorwa, kugira ngo nibumva ijwi ry'umukama ribabwira riti mbega yemwe ntumende, ntibakomantaze imitima yabo, bashobore kwishurana ugweze n'ubugamburutsi nka Izaya bati ndi hano mukama ntuma. Mudukundire tubibutse kandi ko kugira ngo umuntu arinde ashikira iryo banga bisaba uburyo bwinshi. Nta handi Ekleziya ibuzeye atari mu banyamuryango. Turabatumiriye rero kurushirizaho gushigikira amaseminari yacu ategurirwamwo abazoba abasaseredoti. Nihaboneka abasaseredoti benshi kandi beranda, niho namwebwe abakristu muzokoroherwa mukaronswa ibyiza umukama ahabiwe aciye ku butumwa bw'abasaseredoti, bikabashikira mutarinze gutama. Turabasaba kandi ko mwokwama mwitwararika ibikomeza ukwemera, ukwizigira n'urukundo mu ngo no mu mibano yanyu, kuko kugira ngo haboneka baja kuba abasaseredoti kandi bibanga ari aho biva, ntibakoroka bava kw'ijuru. Dusozere. Mu gusozera twashaka kubibutsa ko yubile ari akaryo keza ko gukabura muri twebwe ubukengurutsi bukwiye kwama buturanga nk'abakristu. Nivyo Paulo mweranda yibukije abanyatesalonika igihe yabandikira ati nimwame mukenguruka kuko ari Imana ibashaka ko muri Kristu Yezu. Ni muri Banyatesalonika ikigabane ca 5. Mu ngabirano dukenguruka ubusaseredoti busuku burahambaye, kuko aribwo Yezu Kristu mutwe n'umwongere w'Ekleziya yashimye gushingirako ngo agume ari muzima muri Ekleziya yiwe. Tuzoronka umwanya wo kubizirikana mu nyigisho n'ibiganiro tuzobashikiriza muri uyu mwaka wa yubile. Turabashikiriza igisabisho c'uyu mwaka udasanzwe wo kwigina yubile y'imyaka 100 y'ibanga ry'ubwo busaseredoti muri Ekleziya y'u Burundi, uzugururwa kw'igenekerezo rya 15 Ruhuhuma, ukazosozerwa kw'igenekerezo rya 6 Kigarama mu 2025. Ico gisabisho kizohora kivugwa mu nkuka ya misa mu gusozera igisabisho rusangi. Umuvyeyi wacu Bikira Mariya, we nyina wa Yezu umusaseredoti mukuru akaba n'umugabekazi w'abatumwa, niyame abera mu ngora abasaseredoti bose, namwebwe mwese mwitwararika kubaka Ekleziya muryango. Turabahezagiye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Bigiriwe Bujumbura kw'igenekerezo rya 3 Kigarama mu 2024, n'abepiskopi banyu aribo baba umwepiskopi mukuru Bonaventura Nahimana, umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega ahagarariye diocese ya Rutana, akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika y'u Burundi, umwepiskopi Salvatore Niciteretse, umwungere wa diocese ya Bururi, akaba n'icegera c'umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika y'u Burundi, umwepiskopi mukuru Gervazi Banshimiye ubusa, umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, umwepiskopi Yohakimu Ntahondereye,
umwungere wa diyoseze ya Muyinga, umwepiskopi Burazi Onzeyimana, umwungere wa diyoseze ya Ruyigi, umwepiskopi George Bizimana, umwungere wa diyoseze ya Ngozi, ahagarariye diyoseze ya Bubanza. Murakoze, Imana ibahezagire. Tugaragaze ukwemera kwacu. Nemera Imana imwe rudende, Yesu Kristo
dusabe. Bakunzi b'Imana, nimuze tubandanye dushira hamwe twese mu gutakambira umukama atabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azobaronsa ubuhigwe mu ijuru. Dawe mweranda, hezagira abo witoreye ngo barongore Eklezia yawe. Kabura muri bo zangabirano za mutima mweranda, bakuvugire badatinya, bagushingire intahe mu makungu yose, abantu bose bashikira ubukiriro. Twumvire se dawe. Yezu umwami w'abami, vyagiza ingabirano yo kubaha Imana mu mitima y'indongozi z'u Burundi, maze mu ngingo zose bafata bame bamurikirwa n'umuco w'ijambo ryawe. Twumvire se Mukama Yezu. Dawe muvyeyi w'impuhwe, nurasane ku bana bawe baremerewe ku mutima no ku mubiri. Baremurure dawe, uheze ubiyegereze, nabo bakwegere ubutagitandukana, kuko kure yawe nta buzima. Twumvire se dawe. Natwe twese dukoraniye ngaha twisabira inema yo kugamburuka ijambo rya Yezu, kugira ishaka ry'Imana ryame riranguka mu buzima bwacu. Twumvire se Mukama Yezu. Tuvugire hamwe ca gisabisho ca yubile y'imyaka 2025 y'Eklezia. Dawe uri mu ijuru, ukwemera waduhaye mu mwana wawe Yezu Kristo, umuvukanyi wacu n'urubeya rw'urukundo mu mitima yacu, nibikabure muri twebwe ukwizigira guhimbaye kumuzo w'ubwami bwawe. Ese inema yawe yoduhindura ababivyi ngirakamaro b'imbuto z'inkuru nziza zo kwambira umuryango w'abantu n'isi yose, mu kurindira n'umwizero ijuru rishasha n'isi nshasha, kuko ububasha bwa Sekibi buzoba bwatsinzwe, ubu ninahazwa bwawe bukabona kwigaragaza imyaka yose.
ese inema ya yubire yokabura muri twebwe turi ku rugendo kubwo kwizigira inyota yo guhurumbira ibyiza by'ijuru, kandi igashungururira ku isi yose akanyamuneza n'amahoro by'umucunguzi wacu. Ese Mana uhezagiye imyaka yose, woshimagizwa kandi ukaninahazwa, maze ishimagizwa n'ininahazwa byawe bikamaho ubona mu myaka n'imyaka. Amen. Mukama Mana yacu, bwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi ekleziya yawe ikwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako. Turonse ibyo tugusaba turakwizigiye, tubisabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Isimere z'umuka agushikanye
nimusabe muryango w'Imana kugira ngo iri shikanwa ryanje ari ryo rwanyu rishimwe na Manda Data mushobora byose. Mukama Mana yacu uyu mukate n'uyu muvinyu nibyo washatse gutora ngo bibere imfashanyo amagara make yacu, turakuzambye rero utabaranye bitubere kandi isoko ry'ubuzima bw'amaho, tubisabishije Yezu Kristo umwana wawe kandi umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingingo mwe bwa mutima mweranda mu myaka yose. Orane umukama kirurutse umutima nidushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninaza tukagukengurukira iminsi yose na hose, wewe mukamuvyeyi mweranda Mana yamaho mushobora byose, kubwa Yezu Kristo mukama wacu. Niwe yatewe ikigongwe n'abantu bacumuye, yemera kuvyarwa na Bikira Mariya. Niwe yababaye ku musaraba ngo adukize urupfu rudahera, ahazukiye mu bapfuye naho aduha ubuzima bw'amaho. Nico gituma twihetse ku bamarayika bose uko bangana, tugashira hamwe n'abafise ububasha bose bo mwijuru ngo dutere ururirimbo rwo kuninahaza kandi twame tuvuga tuti: Mana nzima niwe bweranda nyabwo, niwe bweranda bwose bukomokako. Nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda atagatifuza rishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara uko avyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati: akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi, afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati: akire munywe mwese,
iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ibyo murabigire munyibuka. bane b'imanira ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, kaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, twanakenguruka kwa ruteye iteka ry'ukurenguka imbere yawe ngo tugushikaniriye inkuka. Turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduha umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristu. Ibuka Mukama ekleziya yawe aho iri ku isi yose, uyuzuzemwo urukundo. Ibuka Mupapa wacu Francisco n'umwepiskopi mukuru wacu Gerevazi arongoye inkuka y'imisa. Twaguhereza iki gisabisho c'uyu mukristu asabira umuvukanyi wiwe arwariye mu gihugu ca Kenya, ngo wunganire abaganga bariko baramuvura wongereye umukize. Twagutura iki gisabisho c'uyu muryango kuninahaza ku kibondo cawo kiriko kirahimbaza imyaka 31 kivutse kandi kironse ibatisimu, hamwe n'umwuzukuru wiwe ariko arahimbaza imyaka 9 avutse kandi yaronse ibatisimu. Gusaba ngo bandanye bakomereza ukwemera ukwizigira n'urukundo mu muryango w'abahezagije. Turagutuye iki gisabisho c'uyu muryango gusaba ngo urubanza rwadutse muri bo ngo bacire inzira, wongere umurikire umufasha baronse ababuranire. Turagutuye iki gisabisho c'uyu muryango gukengurukira ku vyiza udasiba kuwukorera, twagusaba ngo bandanye ubaha ingabirano yo kwemera ukwizigira n'urukundo, bagasabira umwana wabo yahevye gusenga ngo ashobore kumva akanyota ko kuja mu nkuka y'imisa. Twaguhereza nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristu. Mana nzima, ibuka abasavyi bawe wahamagaye: Charles Mbeshiminwe, Germain Nkurikiye, Felix Katikati, Ernest Ntangabirori, Musenyeri André Makarakiza, Musenyeri Hubert Kraus, Musenyeri Gabriel Gihimbare, Musenyeri Jean-Berkimas Nterere, Musenyeri Joachim Ruhuna, Musenyeri Joseph Martin, Musenyeri Joseph Nduhirubusa, Musenyeri Julien Gorju, Musenyeri Michel Ntuyahaga, Musenyeri Nestor Bihonda, Musenyeri Roger Mpungu, Musenyeri Venant Bashinoni, Musenyeri Michael Courtenay, Musenyeri Jean-Louis Nahimana, Musenyeri Bernardo Bududira, Leonidas Bangerezako, Caritas Mutusikazi, Florino Ndehokubwayo, Gertrude Muchore, Yohani Kazege, Germana Ntibaruhisha, Siriro Bukuru, Valeria Ndikumagenge, Matayo Matata, Leya Kariho, Barisito Bizimana,
Terezia Impabakana, Bartolomeo Ndereka, Maria Josephine Ndereka, Andrea Ntawuyankira, Donatira Ndereka, Andrea Ndereka, Jeanne Ndereka, Fabiano Ndereka, Candida Ndereka, John Ndereka, Antoni Ndereka, Firmino Kagajo, Sinzoyiheba, Epitas Bayagana kandi, Luciano Rufyiri, Juvenali niyo yunguruza, Atanaze Ntungwa nayo, Gaspar Ninganza, Celestino Cishahayo, Deogracias Busuguru, Clement Gato Gato, Gervais Kabuyenge, Arthur Rushemeza, Charlotte Sinigeze, Honorate Ndabirabe, Oda Ndayishimiye, Antoine Ndindamagambo, Raymond Maranga, Teresa Sindimwo, Filipo Nyobeje, Nadege Ndayikeza, Constance Ndayisenga, Venerand Rombwe, Jeremy Nzisabira, Consolata Sinunguka, Nshuti Ntahe, Jean-Berc Masimbare, Kasirida Nahabandi, Antoine Ntisigana, Charles Kankanaguzwa, Marguerite Simbizi, Pierre Barinusu, Hélène Ndabacekure, Eugenie Ndayavugwa, Atanazi Bashingwa n'ubusa, Aloise Bakanibona, Rose Hajayandi, Philippe Simbare, Gabriel Toyi, Leokadi Ndabacekure, Isaac Lambert Biseruka, Petero Serongomya, Yakobo Kigwebe, Matilda Ndembeye, Beatrice Bugerere, Maria Banyongere, Maria Ntibihangana, Mamareya Ntiganzwa, Boniface Nyakageni, Alain Rugaminhwaza Ndabambarire, Benoit Rufyiri, Alain Didier Shimirimana, Regine Barakamfitiye, Cyprien Bagwendere, Evariste Ndayishimiye, Gabriel Toyi, Philippe Simbare, Jerome Sinduhije, Cyril Kavumbagu, Bernadette Nkunzimana, Felicien Gahungu, Audace Nzeyimana, Donatien Baramperanye, Colette Ndayisaba Ndabashinze, Celine Baramperanye, Mama Maria Stanislas Siniremera, Lazare Ndabashinze, Oda Ndayishimiye, Mathias Barunguruza, Vanessa Shirako, Amido Habonimana, Benoit Nduwayo, Leonce Ndayizeye, Evariste Ndayishimiye, Ignace Mageregere, Agathe Mageregere, Processus Mageregere, n'imitima ikiri mu purgatori. Wibuke nabo bose amaze gusezera isi, ubakira iwawe, bame mu muco ubuninahazwa bwawe. Na twebwe turitakambiye twese tugirira ikigongo, zo rusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuninahaza, turi kumwe na Maria Muhimbazo nyina w'Imana, Yozefu mweranda umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe, tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene, notegwa iteka ry'ugusengwa, Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mutagatifu, wongera uninahazwe mu myaka yose. Dusabe ko twabyigishijwe n'umukama, kandi akabidutegereza, nitwubahuke dusenge tuti.
mukama turakuzambye nudukiza akabi kose udutabaza amahoro muri iyi minsi turimwo maze utugirire impuhwe mudukingira igicumuro twame mu itekane ritagira inkomanzi turindiriye ubuhigwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristu. Mukama Yezu Kristu wabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanje nturabe ibicumuro byacu raba nyabuna ukwemera ku ekleziya yawe uyitabaze amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Ora n'amahoro y'umukama. Muhanahane amahoro akomoka ku Mana. Barahiriwe abatumire b'Imana nguyu umwagazi w'Imana nguyu ukura abantu ibicumuro.
dusabe. Mukama warashatse ko dusangira ku mukate umwe no ku gikombe kimwe. Turakuzamvye rero nuduhe kunga ubumwe muri Yezu Kristo, kugira ngo duhimbarwe mu kwitwararika ubukiriro bw'abantu, tubisabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Dukomeze Eklezia muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Ibimenyeshejwe abajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diocese nkuru ya Bujumbura bifatikanije na Foyer de Charité baratumiye abubakanye, abapfakazi, urwaruka, imisore n'inkumi mu nyigisho z'indwi yahariye Valentino Mweranda zitangura uyu munsi igenekerezo ry'icenda gushika ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kabiri 2025. Indinganizo z'inyigisho muzozisangaho yanditse imbere y'isengero. Mu ntumbero yo guhimbaza neza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagwayi ku civugo umwizero ntutetereza, Abanyaroma igice ca 5 akarongo ka 5, kandi uradukomeza mu bihe bigoye. Ubwibutsamana mu ncabwenge igisata c'amagara y'abantu buratumiye abakozi bose b'abakatolika, abaganga, abaforoma, laborantin, pharmacien bakorera muri ico gisata mu nama yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ukungana kw'abagwaye mu vyerekeye kuvurwa. Haratumiwe n'uwo wese yipfuza gukurikirana no guterera muri ico kiganiro. Iyo nama ikazobera kuri Katedrale Regina Mundi mu nyubakwa y'amanama Yerusalemu igenekerezo rya 14 ukwezi kwa kabiri 2025 kuva isaha 9 15h. Dukomeze Eklezia muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza ivy'Imana iduha. Mbere yuko ndabaronsa umuhezagiro w'Imana nk'uko vyama, nshimye kubanza kubabwira utuntu tubiri. Icambere, umutwe w'ijambo nako w'inyigisho y'abepiskopi ntimuzowusanga mw'ikete rya mbere ryandikiwe Timote, muwusanga mw'ikete rya mbere ryandikiwe Abanyatesalonika. Ako rero kanciyemwo, ntimuze mugire ngo niko bavyanditse, ni jewe nabisomye nabi. Ijambo rya kabiri, muri ya yubile y'Eklezia nzima turimwo, inama y'abepiskopi yaheruka kudutuma i Roma. Twahora rero mu rugendo rweranda i Roma, tugiye guserukira Eklezia y'u Burundi muri iyo yubile mu mugwi warugezweko w'abamenyesha amakuru, abatumatumako amakuru. Twagiye rero mu mpera z'ukwezi kwa mbere, tuca turaganuka ejo bundi. Iruhande y'ugusenga, iruhande y'uguca muri wa mwango mweranda bugurura, twararonse n'akaryo ko kuramukanya n'umuvyeyi wacu Papa no kumusaba umuhezagiro, kandi yarawuturonkeje, yongera dutuma kuza
kuwuha abo bose dushinzwe. None rero mu nkundire nanje mu kubaha uyu muhezagiro ndabahe uwo muhezagiro papa yantumye kubashikiriza. Muve hasi rero. Ora numukama dusabe duce bugufi. Imana nyene uruhoza rwose niziga mu buzima bwanyu mu mahoro yayo, yongera ibuzuzemo ingabirano y'umugisha wayo. Nibakingire mwese ibibahagarika umutima byose, yongera ikomeza imishaha yanyu mu rukundo rwayo. Nibuzuzemo ingabirano y'ukwizigira, y'ukwemera n'iy'urukundo, mwongere muze mushikira ubuhigwe bw'ubuzima bw'amahoro. Maze iyo Mana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Shenguruke turashikanye, mubandanye mugira umunsi w'Imana mwiza mwese. Turiko turatanga
muri